Nizera ko mumeze neza mwese abanywanyi bacu muba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. N'umwanya w'amakuru ariko haravugwa cane hirya no hino ngaha mu Burundi. Amakuru maze kumenyera ko agaruka mu bisata bitandukanye. Uno munsi tugiye kugaruka ku nkuru zirabana na politike. Turaza kuraba inkuru zirabana n'umutekano, ivy'agateka kazina muntu, ndetse tuza no gukurikira amakuru yose ariko aravugwa hirya no hino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Nizere ko rero mwese tugiye kubana mumeze neza. Iyo meze neza na twebwe tuba tumeze neza. Nimba utarafyonda kuri sabone, umanuka munsi y'ino video karabati ijambo sabone canke subscribe maze ugafyondako kugira turonse amakuru ube mu bambere bashikirwa nayo. N'amakuru turibuze gutangurira kuri niravugwa cane. Mbere yuko turaba izindi zose nagutohoreje, turaza kuraba ino nkuru iriko iravugwa muri Burambi. Hari umugabo w'imyaka irenga 70 arapfunzwe. Yoba azira iki? Mu makuru dufise nuko witwa Gaspari Nzosaba akaba yahagaritswe n'igipolisi, yahagaritswe kw'itariki ya 14 Ndamukiza ku rugo iwe ni ku mutumba wa Mwiri muri zone Mariza ya komine Burambi intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Mu makuru dufise nuko uyo apfunzwe akurikiranwa ku caha co gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Abamwegereye bakaba bavuga ko ahubwo ngo arirementanya ariko arakorerwa. Amakuru rero akatubwira neza yuko ngo uyu yoba ariko kandi arazira kuba ari umunywanyi w'umugambwe utavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi. Nzosaba akaba apfungiwe mu gasho k'igipolisi ku Murango ku mugwa mukuru wa komine Burambi. Uyo kandi yahagaritswe inyuma y'isakwa ryakozwe ku rugo iwe n'abapolisi bo mu mugwi GMIR canke se Groupement Mobile d'Intervention Rapide bakorera ikiganza ni muri iyo komine nyene. Ababibonye bakaba bavuga ko atakigwanisho na kimwe cahatowe nk'uko amakuru ava ngaha avyerekana. Uwo mutama ngo yoba ariko akurikiranwa ngo kuko afise ababa mu Rwanda, abana bari mu Rwanda, ngo nabo rero ngo bakaba bikekwa ko ngo boba bari mu migwi y'abagwanyi, niko abo mu muryango wiwe bidoga. Abandi bo muri uyo muryango nyene bakaba bavuga ko ari irementanya ririko rirakorwa n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi kugira ngo bahagarike kandi bapfunge abatari muri CNDD-FDD hamwe nabo mu bwoko bw'abatutsi. Umwe rero mu bapolisi twavuganye akaba yemeza ko bamwe mu bana ba Nzosaba ngo baba mu Rwanda bagiye imbere mu myiyerekano yo muri 2015 ngo boba rero ngo mbere bagiye kurondera akazi. Umuryango ndetse n'ababanyi bakaba bavuga ko yahagaritswe ku karenganyo, bagasaba ko yorekugwa. Kuva mu mwaka w'2020 abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi hamwe ndetse n'abandi bo mu bwoko bw'abatutsi barafashwe, baranyuruzwa, baratotezwa i Burambi. Bamwe rero barishwe bagirizwa n'abategetsi n'igipolisi gukorana n'umugwi witwaje ibigwanisho wagize ibitero mu makomine ya Bugarama, Mukike, Murambi ndetse na Mugamba mu ntara za Bururi mu bumanuko bw'igihugu. Rumonge hamwe na Bujumbura ho naho harabaye ibitero bitandukanye vyagiye bigirwa n'abari muri iyo migwi y'abagwanyi. Muri ano makuru turaza kandi kuraba kw'idosiye yicwa ry'umushingamateka Hafsa Mosi. Yo akaba idosiye yiwe yasubiye kubura ndetse hari ico sentare yayivuze ko. Ariko imbere yuko tugaruka kuri iyo dosiye, reka tugaruke ku mushikiranganji wa mbere CPG Alain Guillaume Bunyoni. CPG Alain Guillaume Bunyoni ararahira akarengwa ko atarudandazwa
rw'abantu ruzosubira gukorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ngarahakana ko kandi atarudandazwa rw'abantu rubaho mu Burundi. Ivyo abivuze mu gihe hari amakuru twagiye tubashikiriza yagiye aravurwa cane yoba ku mbuga ngurukana bumenyi. Ayo makuru akavurwa ko hari bamwe mu bajenero bakomeye mu gihugu bagira uruhara muri urwo rudandazwa rw'abantu, ndetse ngo ari nabo babifisemwo inyungu. Umushikiranganji wa mbere wewe aravyamira kure imbere y'inama nshingamateka. No kubutsa ko ubwo umushikiranganji Alain Guillaume Bunyoni yari imbere y'inama nshingamateka ndetse na nkenguruzamateka vy'u Burundi mu gihe yari kashikiriza ivyaranguwe mu mezi 6 aheze, uyu mushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yamenyesheje ko ari ugucafuza ubutegetsi bw'u Burundi, kubera ko ngo kugira habe urudandazwa rw'abantu mu gihugu ngo harabaho uwudandaza, hakabaho n'igiciro, hakabaho n'isoko ryabo. Ku bwa Bunyoni ati ukutamenya kw'abarundi basanga biyitiriye amakosa badafise. Ikindi kandi avuga nuko ngo mu barundikazi baguma baja mu bihugu vy'Abarabu atabona kubwiwe ikosa ngaho riri, ngo kuko baba bagiye kwihigira ubuzima gusa, nuko ngo rero ngo bagenda nuko bagenda mu kinyegero, ndetse ngo bakanakoresha impapuro z'amagendo. Ngiryo niryo kosa rikomeye abo bana abo baba bariko barajanwa muri ivyo bihugu bakora. Ngiryo rero ngo rikaba rikorwa mw'abo bantu bajanwa muri ivyo bihugu, bikaza gutuma rero abo bana b'u Burundi baza guturubikwa bagafatwa nabi. Ni mu gihe ku bwa Pacifique Ninazwe, umwe mu baharanira agateka kazina muntu mu Burundi, wewe yamirira kure kw'ivyo vyaraye bishikirijwe na Alain Guillaume Bunyoni, ndetse akanabifata nk'ibinyoma ngo bikabije, kuko ngo mu matohoza ishirahamwe Focode arongoye ryakoze ni mu mwaka w'2016 kw'abo barundikazi bajanwa mw'ivyo bihugu vy'Abarabu, ngo nuko umurundikazi wese ashikanywe mw'ivyo bihugu ku bantu boba bamushikanyeyo ngo bahabwa nk'umurundikazi umwe amahera y'amadolari agera ku bihumbi, ni ukuvuga nyine agera hafi ku miliyoni 6 z'amahera y'amarundi. Ikindi ngo kandi nuko harimwo abategetsi ngo bakomakomeye mu gihugu babifisemwo uruhara nk'ubwo rudandazwa, ufatiye ku kuntu abo barundikazi boherezwa canke se boroherezwa cane ku kibuga c'indege ca Bujumbura, ndetse no mu gipolisi kiraba ivy'imbibe, ngo mu gihe rero ngo baba bajanwe mw'ivyo bihugu. Ivyo byose bigakorwa habanje gutangwa amafaranga y'ibiturire menshi cane. Harerekanwa kandi amagorwa y'abo barundikazi baba baragurishijwe, ndetse ngo muri rusange bashobora gukoreshwa ibikorwa vy'agahoberabunwa birimwo gufatwa ku nguvu amasaha menshi cane, kugurishwa inshuro nyinshi bagezeyo, kwakwa ibipapuro bibaranga kugira ntibazotoroke, ndetse gukubitwa, gufatwa ku nguvu, kwicwa nabi, ndetse n'ibindi. Ikibabaje ku bwa Focode ngo nuko abo barundikazi baguma batabaza leta y'u Burundi ngo ko yovugana n'ivyo bihugu barimwo, bakagiriranira amasezerano y'akazi, uko abo barundikazi boza bafatwa neza, bakagira amategeko abagenga nk'uko abagenzi babo bo mu bihugu vya Kenya, Uganda bafashwe neza. Ngo bitumwe rero nuko ibihugu vyabo bavamwo ngo vyahagurukiye ico kibazo, ariko leta y'u Burundi ikabisaba isa n'iyica amatwi, ngo kwako kamo
k'abana bayo nk'uko vyama bivurwa n'abantu bamwe n'abandi. Ivyo rero ni bimwe mu vyavurwaga ku mushikiranganji wa mbere Arenguiyome Bunyoni vyatangaje. Nakubwiye ko tuza kugaruka kuri no dosiye y'uwahoze ari umushingamateka yitwa Hafsa Mosi, abagirizwa mu ruhara kumugandagura bakaba barimwo abantu batandukanye, ariko bakaba bararengutse imbere ya sentare ya Ntahangwa ni mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Bikaba vyarabaye ku munsi wa kane wose. Bose rero ngo bakaba bagirizwa igandagurwa ry'uwahoze ari umushingamateka mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko EALA, naho ivyo bagirizwa bitandukanye. Parake ikaba yasabiye umunyororo wo guherayo abantu mu bagirizwa hamwe no gupfungwa imyaka 15. Everine Izobiriza yahoze ari umusenateri, yari umusitanteri wa komine Muyinga ni mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi. Batanu bagirizwa muri iyo dosiye y'igandagurwa ry'uwahoze ari umushingamateka wa EALA Hafsa Mosi, n'uwahoze rero ari umusitanteri wa komine Muyinga Everine Izobiriza, hakazamwo Eric Ndayishimiye, umusirikari yiga muri kaminuza y'intwaramiheto ISCAM, yagirizwa kuba yaragize uruhara mu bitero vyagizwe ku makambi ya gisirikare ku wa 15 Kigarama mu mwaka w'2015. Claude rero Chanel Furanzima, uyo nayo akaba ari muri iyo dosiye, azamwo Jean Baptiste Ntirandekura hamwe n'uwundi mwana mwidondoro utashizwe ahabona. Uwuserukira leta muri ubwo rubanza akaba yasiguye ko abagirizwa ko ngo bari bafise umugambi utunganije neza ugamije kugandagura abategetsi b'igihugu, ngo baravugana cane ku mwanya baravuganaga cane umwanya ku mwanya, ndetse n'abantu bahungiye mu Rwanda ari nabo ngo babarungikira amafaranga yo kugura ibigwanisho, niko iyo sentare yoyo yabivuze, babura nyene babivuga. Abandi bantu bagirizwa muri iyo dosiye ngo barahunze batera baja mu Rwanda, ariko ngo bikaba vyatomuwe n'userukira leta muri ubwo rubanza. Abo bantu bagirizwa uko ari batatu bakanye ivyo bagirizwa vyose. Uyo muntu ngo nta nuwo narinzi, ngo naba muri Mutanga Nord uburaruko bwa Bujumbura, ariko igihe ivyo biba nari mu Gasekebuye ubumanuko bw'isagara ca Bujumbura. Ico gihe navyemeye kuko navyemejwe, narawerejwe igufa mwigendereza, niko Claude Chanel Mfuranziza yaburanye avuga. Umwe nawe ati jewe ndi umwere ndiko ngwa mu mporero muri ibi bintu, sinarinzi ivy'iyo ndongozi. Ivyo bikaba vyavuzwe na Jean Baptiste Ntirandekura yaburanye. Harimwo kandi n'uwitwa Eric Ndayishimiye yagerageje kumvisha abacamanza ati nari mw'ishure kaminuza y'intwaramiheto, nta n'umwe yasohoka adahawe uruhusha. Ku bijanye n'ibitero vyakozwe ku makambi y'igisirikare, Eric Ndayishimiye wewe yabwiye sentare ko yafashwe ngo kuko yasimvye uruhome rw'iryo shure, ariko ahunga ivyo bitero nk'uko yabivuze. Gusa Everine Izobiriza yavuze ko ku ruhande rwiwe iryo ari irementanya ryakozwe n'umwe mu bakozi b'igendereza. Ati nta na hamwe ndi muri iyo dosiye umwe mu bakozi b'igendereza yankoreye irementanya kugira anyibe ivyanje. Mu gihe umushingamateka Hafsa Mosi agandaguriwe muri karitsiye Mutanga Nord muri zone Gihosha ho mu gisagara ca Bujumbura,
hari kuwa 13 Mukakaro umwaka w'2016. Ingingo ya sentare ikaba izosomwa kuwa 15 Rusama uza, nk'uko amakuru twabashije gutohoza avyerekana. Reka rero twakire n'umumenyesha makuru akorera i Bujumbura, nawe arafise izindi yatorokanirije zidushikirize imwe ukwayo. Ibihe vyiza nibyo ndabipfurije mwese. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Ku kibazo c'abanyeshuri bamaze amezi 8 batarabona amanota ya première session biga kuri Institut Supérieur de Développement, uwuserukira ico kigo Reverend Jean Bosco Hakizimana avuga ko impamvu ari uko abigisha batarahembwa, ariyo mpamvu banse gutanga amanota. Kuri ubu kaminuza ngo yagize ikibazo c'ubutunzi kubera ko igitigiri c'abanyeshuri cagabanutse cane, bituma ikigega c'ishuri kitaba kigishobora kuronka uburyo bukenewe bwo gukoresha, harimwo guhemba abakozi ku gihe. Abakonvoyeri bamwe bamwe b'amabus yunguruza abantu Bubanza Bujumbura bafashe ingingo yo kugurisha udufukamunwa kubera ko ubu nta muntu yemerewe kwinjira muri bus atafise agafukamunwa. Impamvu ngo bagendana utwo dufukamunwa mu ntumbero yo kwirinda ibihano bamaze iminsi bafatirwa n'igipolisi. Ishirahamwe ry'abapimyi bakora mu gisata co gupima ingwara z'abantu Antebu rihurikiyemwo abakora mu malaboratoire, riri kumwe n'abasanzwe barifasha, yaratunganije uruganda rwo guhimiriza abantu kwijukira gukoresha ibipimo mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umupimyi mu magara y'abantu, wahimbajwe kuri uyu wa gatanu igenekerezo ya 16 Ndamukiza uyu mwaka turimwo, ku civugo laboratoire umushinge wo gupima vyizewe. Ivyo birori bikaba vyatangujwe n'igikorwa co gutanga amaraso ku bari bavyitabiriye. Ishirahamwe Antebu, ariyo Association Nationale des Technologistes Biomédicaux du Burundi, ngo ryatanguye mu mwaka w'1994 nk'uko icegera c'uburongoye iryo shirahamwe Emmanuel Hakizimana yabishikirije mw'ijambo, aho yavuze ko gupima mu Burundi bikiri hasi cane, ariko ko bifise akamaro kanini mu kwerekana ikibazo umuntu afise. Yaciye asaba ko leta yobafata mu mugongo ibicishije mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu, hagashirwaho urwego rujejwe gucungera amalaboratoire, kandi ko ico gisata coshirwamwo uburyo bukwiye. Yongeye ashimira leta ku buyobozi bw'amalaboratoire iheruka gushiraho mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Tutandukire amakuru y'inkino. Umukinyi w'inyuma w'intamba mu rugamba Marco Weymans asanzwe akinira mu mugwi wa Ostersons FK agiye kumara inyuma y'ikibuga amezi 2 inyuma yo kugira imvune yo mwivi. Nukuvuga ko atazonaboneka mu rukino rwa kivandimwe ruzohuza igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Misiri kwigenekerezo rya 3 Ruheshi uyu mwaka turimwo. Inyuma y'indwi ya 26 mwihiganwa rya Primus League Burundi y'icicaro ca mbere, turabire hamwe urutonde rw'imfatakibanza rw'imigwi. Kuri ubu umugwi wa mbere ni Flambeau du Centre FC n'amanota 48,
hagakurikira Messager Ngozi FC n'amanota 47. Musongati FC ni ya gatatu ikaba ifise amanota 46. Hagakurikiraho Rukinzo FC ifise amanota 46. Kayanza United FC ni ya gatanu n'amanota 46. Uwa gatandatu ni Aigle Noir FC n'amanota 43. Hagakurikira Olympic Star FC n'amanota 39. Hagakurikira Vitaro FC n'amanota 38. Royal FC ni 9 n'amanota 37. Bujumbura City FC ni 10 n'amanota 33. Burundi Sport Dynamique FC ni ya 11 n'amanota 32. Hagakurikira umugwi Atletico Academy FC n'amanota 31. Bumamuru FC ni ya 13 n'amanota 29. Hagakurikira Interstar FC n'amanota 28. Les Elephants FC ni ya 15 n'amanota 28. Muzinga FC ni ya 16 n'amanota 10. Turabire hamwe kandi uko abakinyi barutana mu kubona izamu. Uwa mbere akaba ari Ndikumana Asmani akaba afise ibitsindo 14. Uwa kabiri ni Shaka Trésor afise ibitsindo 11. Uwa gatatu ni Ramadan Pascal afise ibitsindo 10. Uwa kane ni Rukundo Abdul afise ibitsindo 10. Hagakurikira Vyamungu Raoul afise ibitsindo 10. Hagakurikira Nshimirimana Darcy afise ibitsindo 9. Uwindwi ni umukinyi wa Interstar Murutabose Hemedi afise ibitsindo 8. Nduwimana Frank ni uw'umunani afise ibitsindo 8. Uw'icenda ni Muryango Mabano afise ibitsindo 8. Uw'icumi ni Urasenga Cedric afise ibitsindo 8. Iyi ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza abagenzi banyu. Murakoze.